mbega basha ko tuzi ubuzima utamenye ejo canke hirya y'ejo c'est ça ega n'umushinga narahari mugabo none azoguma gumaho birashobora gushika niyo bahari ashobora gufatwa arashobora kurwara akamugara ntasubire none uzocugira wa mwana we wa mujene onkle wawe so wawe so wanyu grand frère bazogumaho ega ntibazokwama bariho ugumaho hoho none uzoguma uri umwana usaba ikintu kiriya ntukenera kuzoba autonome nawe ugakura kerebuka haguruka tube duke cyangwa ngo hunguka duke ntacyo tube twaje sico kimwe no kubura rwose bakunzi ba Bytes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu Bytes TV ukwemera kubyara ubuzima ndabaramukije cyane mwose aherereye mwiriwe mwaramutse bivanye no mwose ari canke n'umwanya akurikiriye kino kiganiro no munsi turagarutse kubateramisha no kubaganiriza kuri bya biganiro twabemereye bijanye n'iteka ry'umukenyezi bijanye no kwiyungunganya haba ku bakenyezi canke no ku bagabo mbere iterambere ry'umuntu wese ry'umutima n'iry'umubiri ry'ibifadika mbaye babandi ry'ibiboneka tuza turavuga ibyunguka ngaha ibyunguka byo duteza imbere byoteza imbere imiryango yacu byo dusahiriza biri ku ruhande ushobora gufatanya n'ubuzi dusanzwe dukora ko kumbura iminsi yose cyangwa n'ubundi iyo badafite akazi atonda ko mugabo akavuga ati je ndakeneye kwiyungunganya muri ubu buryo cyangwa ubundi tuze turafashanya kumenya ibyiyumviro canke des idées de projet des idées d'affaires des opportunités umuntu yoshobora situation iyo ariyo yose yoba arimwo yoshobora kuyikuramwo opportunité yomuzanira akunguko akarusho mu buzima bwiwe bwa misi yose ntarangiye rero jewe ni Nadege inamahoro ndi kumwe na Josiane Manariyo yego Josiane Manariyo rero no tujya tuganire musanzwe mutumenyere rero tujya tuganire kuri ibyo nari ntegereje kubabwira muri iyi si ya none cyane cyane ngaha mu gihugu cacu abantu bariruka muri ibi canke biriya babona umengo byo bazanira akarusho mu buzima bwabo bwa misi yose mugabo bamwe ugasanga batubiye kera twaratubiye ibintu by'ubutubiye turiko tugira abana ugasanga batubiye abandi nabo ugasanga baratinya gukura amaboko akaba afite icyiyumviro mbwa bikanka kwahaguruka kuzirana wowe ugamaze kubona umengo hariho byinshi batubwiye ibijanye no kwiyungunganya wowe umaze kubikora murakoze cyane Nadege bakunzi muko muradukurikirana turi mu gihe cy'akavura murumva ko akavura kariko karagwa turashima Imana ko nako turagakenera cyane cyane nko ku barimyi baba bakeneye ko akavura kagwa twibaza yuko nawo n'umugisha twakira turaza kugerageza tuvuge cyane kugira ngo mushobore kutwumva Nadege umbagize ati wowe umaze kubikora nibaza yuko uri mu bantu babona amasitati yaje by'ukuri ndi umuntu maze kwiyungunganya mu tuntu twinshi dutandukanye ndamaze kubikora hariyo bimwe nabandanije n'ibindi nahagaritse n'ibindi nkora saison ku masezi bivana n'icyo kintu ko gikenewe nkaca ndagikora ni ukuvuga yuko hariyo n'ibyo nakora bivanye n'ahomba kuko Nadege yavuze mu kurondera icyo ukora uraraba ati mbe aha hantu mba bakeneye iki muri uyu mwanya ndi ngaha aba bantu bakeneye iki mu gihe umaze kubona icyo bakeneye n'icyo ubaha mugabo ukibaha nawe bakaguha niho umugani wawe ni ibyunguko ukora mu byunguko ntarangiriye rero ndamaze gukora utuntu twinshi cyane cyane nko muci murazi ko sitati yanjye iba iri ku yamakaye hageze amashure ibikoresho by'abana ndadandaza ibikoresho by'abana byose kandi umenye komande ndakuzanira ikayi ifunitse umarise ziya bamanika ku ishuri ntabiguha byose bikwiye icyo ni cya mbere
hama ibiharage byeze ndabirangura nabyo nyene nkabidandaza. Jewe uno munsi kumbure nta birebire ndiko ndagira vya misi yose mugabo n'amayinite ndayagaze vyari ni cash na vya kahise rero nkagira transfert d'argent hama hariho n'ibindi bintu nigeze kuba nkora ico giheho nari mfise umwanya munini niko novuga ivyo nahereyeko neza neza n'amakaye mu bisanzwe. tubwira ivyo nyine wahereye Nahereye ku makaye ari muci nari mvuye mu kiraka ndaronse umutahe ndagenda ndarangura amakaye mbwira abagenzi ko boza kunshorera hama mu nyuma mpejeje ca mbona umva vy'amakaye abanyeshuri baratangwe ntibaguma bagura amakaye kandi ata butike mfise nterekamo ntibaguma baza kunshorera canja mu mpuzu nadandaje impuzu z'abana ukabikora gute navyo uragenda ukarangura mu ruvumera ukarangura canke kwa Siyoni niho twarangura zavayura voila ukaraba impuzu nziza mugabo uteza kubifise umuntu akujanye ko batakuzi ntibaguha ibaro nkwikorera nadandaza impuzu nadandariza mw'ijabe murazi ko isoko bigeze ko bariko barayisubiramo yandi ahantu bita ku binyoni ngaha kw'ibarabara rya bita Vendera Morokero bayita dore implement nyabwira Imana hajya narahadandariza izo mpuzu nagiye biheba kubera iki sinari nkironka umwanya wa suivi ko naciye ndonka yindi projet njamo mara y'amezi 2-3 kubera rero ibintu vyawe utari kurabisuiva biraba mu nyuma oya nasimba inyuma ya za makaye ya mbere nabanje kudandaza impuzu z'abakuze hafi yaho naba izo nyene yego zavayura nabanje kudandaza impuzu z'abakuze abagore n'abakobwa dufatikanyije n'undi muntu mugabo navyo nyene vyahejejwe nuko ndonse ikiraga yari ya 7 mois rero udahari biba vyoroshe aho rero nadandaza impuzu narabonye ko abantu atamata bafise ega nari naguze frigo ngira nshimire azoca yimenya ayo wari yampaye agataha yari yanguraye imuhezagire rwose rwose burya nari naguze frigo nashizeyo amata shirayo icapati n'ibitunguru yego kubera narabona ko ozarantu nta muntu yarakora ivyo bintu nuko none bisigura yuko kugira ngo umuntu ashobore kuba kwingunganya bisaba mbega hatangura iciyumviro hagakurikira umutahe canke hatangura kuba ufise umutahe hagakurikira kugira iciyumviro hatangura urakoze hatangura kuba ubukenye urakeneye amahera basi urabona ko atakazi ufise urakeneye aho ukura amahera ivyo rero umaze kugira ko ukeneye amahera utangura kuraba ati noyaronka gute nta kazi uronse uhembwa reka rero ndandore ico ndandaza aho niho waca haza none kumukurondera ico ndandaza mbega ndafise umutahe hama gisaba umutahe ungana gute ukabanza ukevalira igisaba umutahe ungana uku aya ndayafise canke ntayo mfise hariho rero n'ivyo ushobora kudandaza je nasanze hari ivyo tudandaza bitagira umutahe umve basha umutahe wa mbere n'abantu urumva ndavuye yuko ngira nshime n'umuvyeyi wanje mutama wanje aho arampa amakaye nkagenda nkadandaza hama nkamuzanira erega barakugurana bwa mbere ubanza kuba ufise ntuze uri honete abantu bakagukunda canke bakakumenya bakakwizera hama barashaka kuguha ukadandaza hama ukagaruka ugasubira ukabariha maze kudandaza wewe ukagumana inyungu nabo ukabasubiza ivyabo navyo birashoboka rero wambaye igitangura hatangura le besoin wewe wumva ko ushaka gukora ikintu hama ukaca wevariwa ozarantu abantu bakeneye iki maze kumenya bakeneye iki jewe none muri ivyo bakeneye usanga ari vyinshi muri ivyo bakeneye ndabafasha iki ko bakeneye ibi reka ndabafasha nacyo kuko nk'ubu unye nk'amamoto akiza cyane nakibagiwe twaragura amamoto kubera
byaradeplase abantu bakagenda hirya no hino mugabo bamaze kugara nko ku biraro n'ibiki usanga bitacoroshe mugabo kare warabona ko abantu bideplasa ku mamoto hariya hana amabisi atashika henshi rero usanga umuntu afashe moto kandi moto zaroroshe ubuzima nk'iyo rero uyiguze wavuga ati bigira imfasha iki na jewe nzoyifata canke n'abandi batware nuko rero urabanza ukaraba besoin z'aho hantu ukaca uraba wo mutaho ufise ukaraba ico ukeneye gukora ico arico hama yo ukaca utangura kuko nk'icapati kare na kare ikiro c'ifarini ryari ibihumbi 2 bitarazimba ukaca ugura n'agatunguru gapwaro ipwaro z'amajana 2 n'udukoto nk'utwatwa ndabwiye nta n'ibihumbi 5 byari birimwo mu mutahe w'icapa ufise ujya mushinga ntahenzi ukaba wicaye ugura ko icapati n'udandaza kamere semestre rero ibyo ntiwumva yuko ari guteza urubwa ujya mushinga nawe wanje ivyo ntibibaho kiretse aho ugira isoni kuko ujya mushinga nawe wanje nk'ubu ashitse amubwira ati uno munsi rero burya za capati zindi byose zungutse nibaguha akayeri nawe yaba yasize muhira yavuga ati ego mbina haba ari muhira aja kungurira akayeri erega nta n'umwe yanka ivyiyongera mu bindi nivyo uzoguhenda nta mushinga nawe yanka ikiyongera mu kindi jewe yaranumva ko bitakunda ko ndabikora mugabo yasanga nabikoze kuko sinzi ku badamu murabizi gusaba amavuta gusaba akantu kose n'ukuri je narumva ko atari ingabirano yanje oya reka ndonke igihumbi kiwe gwanje nadeje ngiye kumuramutsa mfate bisi ntarinze kuyasaba uwo yibarutse nje kumuraba ntarinze gusaba nivyo rero je sinaraba ngo akazi karateye isoni canke karagize iki urabura icapati co nisa urazi ko je nadandaje amakara wari ufise ubukoti bungana oya mu mufuko wose nade nashuka hasi nkashira mu masashi kandi namanikire nacibaba shinzara ntaco ziba udandaza amakara ukajya muri quartier uri kuranda amakara hajya oya sibijya nagiye jewe nararangura amasashi hama nkashiramwo amakara nkapima ry'amapima y'igihumbi ya 2000 hama rero nkaca nshira ngaho atekeye ibyo kuko baza umukozi canke jewe ndabaha agasashe abasukira muti wawe akagenda kandi vraiment utizara ntacyo twaba ndakaravye ntiwabimenye oya ico rero je numvise oya ukuri nuri twege kandi ico je numvise ari ikintu twoteba nta kibazo amakara wowe uraguturuka wari ufite n'umutahe munini wari ufite umutahe ungana gutyo amakara murabona nk'ubu turatumako amakara ruguru twafise nk'umugenzi jewe nahise umuntu umugofre imana imuheze agiye adandaza imbaho akaca azanako imifuko hariya 5 canke 3 yewe wavuga ngo umushinga naye yavyose asanga akazembure namaze kukubaka ati mana ya noneho uzohakorera iki naho amakara ukagira neza ukagira hama iyo mifuko 3 ije umwe ukawufata ukawutekera ushira ngaho uheze ugatekera uwundi wowe gusa uraharura de façon tubona ko wungutse ugati kuri uwo mufuko kuza nawo kuzaya déplacement gushikaho uba kuko naba ahantu uwo mudugu utashika bya biduga binini bidashika acazana nukuri nkaharura ugati ku mufuko nzovuga kwaye ese ukaharura nayo usashe rero mu kudandaza ugeza gushirako ari ibintu twibagira amayinite wakoresheje udusashe waranguye ucurangura kubera birya bwa sense uranguye baguha kuri nenga turasense ntara byose urabiharura uvuga ati mutunguka rero mvuze ko nungutse paraporo kandi n'ivy'amakara ndashimiye abandi bafashe n'abagenzi banje twagiye hamwe kuko kenshi umutahe uri wenyene usanga ugoye birasaba ko muja hamwe n'abantu mu vyumba kumwe kandi amakara n'ubu ndacayadandaza kuko ubu ndandaza ku mifuko
senda kuyi Bujumbura hama rero urumva nakubwiye turiko turaja ku ma etape vy'amata biki aho hantu ngimutse ndahavuye ngiye kuba ahandi mbega aho ngiye kuba naho naciye ntangura kwiyumvira ndabaraba besoin z'aho hantu nja mu mamesa mugabo nababwiye ukwicira igiye hose haba harimwo amakaye nta kina rimwe depuis 2013 nta kina rimwe imyaka 22 zirikwiye oya kwa 22 kama 10 nta kina rimwe ntadandaza amakaye kandi sinidoga kuko nanje kuva 2015 umwana wanje agiye mu ishuri nta kaye yiwe ni mwiyo nyungu n'utundi tuntu nanjye nkakabimenya neza nuko rero nciye nja ahandi nciye mbona besoin y'amamesa kandi ni kwibarabara riva ku Musenyi abenshi barahazi Bubanza hava amamesa meza narabona ko kuyaronka byoroshe nja mu mamesa yego mamesa ntashira kuri statiwe y'amamesa akitwengera mugabo n'ubu mu mashima hari abantu benshi bayanguriye nkaca nza muri ville nta n'akazi nari mfise ya templa nkaca nza muri ville n'amabido y'amamesa cyangwa ibibuni akampa amahera nkaca nitahi amamesa arunguka turadandaza mu nyuma rero ntangura kwiyumvira ivy'amagi n'ivyema ntangura gutanga akazi ndondera umukozi ndondera umukozi nanje abitembereza ivyo vyose n'ibintu vyunguka avamidi yadandaza amazi akayo nibutse abantu twakoranye ingene inama iheze naca nja muri sare kwegeranya ubucupa buvamwo amazi aheze atelier murimo murakorana n'abantu muri seriye nyene abantu nyene b'ibikokora barindira gatoya inama igahera hama hagizana umuvugo umeshe neza ugaca ushiramwo nk'umubanyi afite umuduga canke nawe uwo musi vyakwezi ukawutwara ugapakira ugatahana muhira kugira ngo nk'uducupa nkatwiyogereza nkashiramwo ayo mazi mw'ijoro kararo yakanyishije mu gatondo umukozi akayatwara nibarabara nk'uko akazunguruka canke ku masoko ku mashure yego none nk'ibyo iyo wumva ngo nari ahantu wari umaze kubibona nari maze kubibona ahubwo natije nashaka no kuyazira ngaha muri ville mu mabisi urazigane bayadandaza ku gikombe ntibige barondera burya bujuka kandi yabazimvye mugabo muri quartier haba ari hafi kubera umukozi aya mbere yahejeje yatwaye 20 agahera yaca agaruka gutora yandi bigozanye nk'ivyaje ko zirahamwe zama zuzuye misi yose hari igitaba yuzuyemwo ibintu ushiramwo ayo amazi yajibeje nk'ibidimwe n'ubundi ubusanzwe woresha kandi si menshi cane ni nk'ibidimwe ku munsi ntinahera ni uwo mwanya wo kuyasuka mu macupa ukayakanyisha hama ugaha umukozi agatwara hama udufaranga ukatushira mugabo n'isutu umwanya w'ibi mugabo isutu n'umwete no kubona uti ako kantu nari gato nanje nugakora urazira ndikimbabaza hariyo abantu bafise umwete wo gusaba amafaranga ya gusa akamesaje ndagowe agafonda indwara umwana akamurembesha umwana yabuze iki n'umugabo akavuga ko atacamaze atacamufasha ugasanga afise umwete wo gusabiriza ndabita gusabiriza si gusaba ahagira umwete wo gusabiriza amafaranga aho ko yari kugira umwete wo gukora twakituriza amafaranga reka tunibaza ngo ibintu hariho abatabimenya hariho uwo hariho nk'abadamu maze kumva bambwira bati rero urumva ndafite experience kugira ngo nimba ndi ku kazi hamwe naronka n'ibiki ibintu n'ibyo ayihembwa ntayo nzi mugabo sinibaza ngo uronsa yiyongera ko yigire ngo mu bana samari Bujumbura rero abadamu kumva bakambwira ati hariho n'uwo maze kumanuza ati ngo none ngo ko mbona ngo hari umuntu umushingantahe wanje yanyemereye kumuha umutahe nubona no kuri
nanjye nkiyumvira urabona umuntu akubwira ibyo ukiyumvira ngo genda ukashyira ingutano kuko bose nibyo bagira ukiyumvira kandi bisaba n'amahera menshi nibyo ni byiza cyane bisaba n'amahera menshi oya erega muri kose ufise amahera uradandaza ntabyo nakoze muganda amaze kubibona hariho nk'umuntu aba abihebye arimutse araronsa akazi arabihebye urashaka guca umurangura izo rero ziranguye ntiziba zizinze hama uhera ku kompartima gatoyi k'akayetajeri gatoyi ukagenda urongerezamwo serone desoditeri burya niba atanguza ibigitano byinshi oya utanguza zike zike ukagenda urongerezamwo n'ibiseke urashobora gutanguza bike sero uko ubona abantu bakumenyereye cyangwa ukagenda urongereza ibiseke nk'ugenda rero umengo ntibigipasa none kera ko abantu baje gukikurira bagakota ibiseke byinshi urabona ko habavye oya ariko ubu hariyo abantu bakigahembera ugiye kuraba nk'umuntu ugahitana agaseke ngaho kakibumbi bibiri canke mbere kigeze kurangara n'isense ukagihitana ugashyiramo utuntu ukagemurira umuntu hariyo bakeyi bakigahembera kamene ntibigifise isoko nini mugabo hariyo bakeyi bagahembera rero iyo umuntu avuze ati umugabo yampaye umutahe nabuze ico nkora abapfasoni bagenzi bajene n'abajene imiryango irabaha imitahe ni ukuri imbere yo kumusaba umutahe ubanza ugire etide mbega nokora iki mbega nodandaza iki uje ngaho ubaza ababidandaza watanguje angahe ikibanza nangahe wunguka gute mbega mpombi zobigenza gute kuko umuntu ashaka kuguha 5 million avuga ati reka ntanguze zibiri mbaze ndabe ko sapasi ugira uwombye usigane utuntu duteye cyangwa ugavuga ati zine basi nsigaze umwe gutyo gutyo selo nayo guha 100 nababwiye ko hari ibintu by'ibitaye 10,000 ayaguhaye yose urashaka kuyakoresha mugabo ubanza kwiga kirazira gusaba amahera yo gukora ikintu utize icubirukora kandi wewe nyene urandika ukagira urutonde ce nibuka uwo mugambi kaeje ufasha abajene burya kugira baguha amahera yabo uba wanditse proje neza wayize n'amamenase n'amafosi bizokugora bizokorohera ingene uzokunguka n'abandi ingene babikora byose urabishiramo kugira ngo utore umugambi wize neza uzokungukira atari umugambi uciye niba rero uwo muntu akwemereye umutahe ubanze wige uwo mutahe icyo uzowukoza hama umaze kuraba uburyo ushoboye twavuze bya bindi na deje byo kwitagaya akazi nturabe ngo iki ni kibi hari abantu bacabona ibyo n'iby'ubucafu n'uburofa vrema uwo mbona ndafise umugenzi yadandaza icyayi basha mu isoko teremuzi agatwara teremuzi n'icyayi kandi usanga ari umugenzi wamwiganye wo muri sanze oya ahubwo nimubona ko nshinze bagiye barandabirako agatsinda karuha no kwicara karagafise mugabo yaricara akadandaza ku kayi kiwe akavuga ati je n'ukuri igitunguru cabuze sinkigora mutaha oya nkene yahonje umwana agwaye paracetamol ndayigura sinihamagara mutaha ariko bya bindi wavuga umugabo ati ya mukama wawe ibyo bintu oya ntawe usanga umugore wanje yicaye aho ari n'ivyo bintu mbwa bimuha iki bitamaca abona ko ushaka gukora buriye ko ashaka gukora reka ndondera ikintu gikomeye uyu mwete ntitufishe ubusa uyu mwete w'uyu muntu kandi awukorerera akacerera gufasha nawe kubera wamaze kumenyera isoko wamaze kumenyera utwo urangura akaca agufasha rero akaguha umutahe ukwiye hama ukaduga ugakora nuko bimeze mbega urazi jewe nk'abantu dukorana aho nkorera muri kaminuza y'ibiyaga binini barazi yuko narigeze kuba ndandaza jewe rero mu kudandaza kwanjye bavuze ngo utangura kuba ukenye natanguye kuba nkenye hariho akantu nabonye kuri stati resama ngo
ngo supposons que tu es pauvre ngo prenons l'exemple ngo si tu es pauvre ngo non ngo moi je ne suis pas pauvre ngo même dans ce que tu m'as dit ngo c'est un exemple ngo même dans un exemple aho niyo ngeze même dans umutwe hasi kandi ndabizi umutwe même dans un exemple sinyeni rero cyatanguye kwari uko nari nkeneye amahera urabona iyo umuntu ari mu rugo rukiri rushasha rukiri ruto urabona ko mukenera ikintu mukenera kiriya ukabona ko biragora kugira ngo ukironke rero umushinga nawe ntiyari hafi yari mu kindi gihugu hanyuma muri icyo gihugu yari arimo ariyumvira ati reka madamu ndamubwire surprise ndamurungikira ikado carandungikira ikado amurungikana uwundi muntu yari azi ino amurungikana ishuka nziza itekeye neza yari ishuka je ntari bwabona ubwo bwoko bw'ayo mashuka ntari bwabona aribona ishuka kari nziza hanyuma arambwira ngo wabonye ngo ntego nayibonye ngo ni kado yawe okay mugabo uruhu ntangura kwiyumvira ngatima kagakwica nkiyumvira ukuntu nkeneye amahera nkiyumvira mbese ndayisase canke ndayigurisha kadomo ega biragoye kandi mv n'impeta z'ubugeni bazigurisha umutahe hajya umutahe ni ikintu gikomeye kandi navuga nti nuyigurisha nkazogura n'iyindi canke nawe nyene yumvise ko nayigurishije nkayibyaza umusaruro iyo babaye rero nca ndabaza umuntu hari umuntu w'inshuti ahora adandaza ndamubaza ndagusavye ndabishe kuko urumva ntawe bwabona uwo mubiri wawe ndabishe ko ari mwiza ati ni umubiri mwiza cane mba ndagashize mu mutwe hanyuma ashaka umugenzi yegeraye turi hanze yariko arambwira ibintu none yishuka nkaje uribona rigure sigiye kanute no mu mashini barayimeze atarayigura yambaye biraguze cyambwira bamushinga ntanyeka yashuka ndayigurishije ati barazigura neza aho ndone izindi neza cyane ubu turaronka umunsi umuntu aza tutanamugira ndakubwira ukuri neza ubwo ruganda ruratoka umwe atwara imwe agaruka mu kwezi kudakirongera iyindi undi atwarira rimwe zimwe undi atwarira rimwe mu gifaransa bavuga ngo ça se vend comme des petits pains ça se vendait comme des petits pains nka approvisionnement ikaba yoroshe nkaronka hanyuma nkagurisha ni ukuri ivyo bintu biradutungira muri iyo periode iminsi iragenda hanyuma mu nyuma no kurumva barozi ibintu bigize ni by'ukuri nashima Imana cyane kuko yaranyugururiye inzira muri iyo nzira muri ubwo buryo hanyuma kwa kundi Yezu yabwize imikate abantu bose bagakwiye nkoresheje ico nari mfise muri uyu mwanya ibaze iyo courage wagize ni kado uratse umugabo wahaye ikintu ngira ndakurisha none gahewe gabo ngo nta bundi buhinga urabona ko ata bundi buhinga kandi yarakwizeye kandi yaranyizeye yarazi ko ubundi ntari umuntu asesagura canke ntari umuntu none kandi urumva ko nawe byaciye binamugurura ati ahubwo reka tugikorere rega nuko bimeze turagikorera ko pe kandi Imana irahezagira ibyo bikorwa irahezagira n'ukuri biratugiramo ibintu byiza biradufasha kumara iminsi no kubandanya ikurikira tutamerewe nabi mugabo rero aho nagiye kugirira amakosa naciye nicara mu nyuma zaho yaragarutse hanyuma sinaba nkironka yakubizimira hagati aho gufata rero uwo mutahe ngo nawe yanje mugiye urahindura aho uriye nawe uhuriye nyene ntugaruka ubu rero mugabo nteburaho vrema ciye nibuka ikintu nade abashinga nahaye bacu Imana ibahezagire n'imiryango yose idufasha aho muri jewe nadandaza isombe narangura isombe specialité rero izo sombe ndazidandaza zisekura nkazisekura ego n'ibirungo byose hama nkayiza umunzani
benshi umunzani nkashira ku munzani ikiro ndadandaza ku kiro ashimye abantu bose abibe y'ikiro no yifixa guteka harimo no gupitsa hariho n'umwe no gupitsa byose nararaba jewe nabanje kuziteka ndabona ikiro ugitetse ngene bigenda ndabona rero ikiro ugitetse zinganuku uba wasekuye zinganuku nkaca maru umuntu azijyanye mu isoko agasekuza hari n'abakunda utubanje gukaranga byose ndabiraba abiharura narunguka bose narunguka rero abantu babaye abagenzi yari afise frigo baharaza baratumbije imana baheze ntabwo ati baraza frigo nawo bitarayiro mu mwanya nababwiye kutunzi n'abantu ni kapitali umutari nuvuga ngo yaratsinze nanje akampa umuduga agenda kuzirangura kugira nzane nyinshi yamamesa kugira nzane ikibido azibiri ugahereza baba bagore gusa basekura baza gusekurira muhi wanje kugira ndazisubize hama rero n'abari hanze barashoreye ngeneye nkukurunga ikibiro byinshi kubera ziya zumye zozo rero ziratuba nkazisekura neza nkaziyanikira zikuma hama nkazitekera amapapi aluminium zikurire l'exportatrice neza cyane export ukabura yikoze $1 nuko bazingurira bari ngaha nta dolari bampa mugabo ndazi yuko kandi uwo mugambi sinawuhevye ushaka kuzorima imyumbati isoromye wanje sinawuhevye kuko warantunze isombe yo zivuga nabi reka zozihezagira urumva rero nta kintu na kimwe kitunguka nta kantu na kamwe ko kuneglija kandi ikindi cyanyohera hari abantu no munsi bambwiye ati twara kubona n'isombe muri ville ati mana turasabye ibya mudamu muhezagire barakoze kuko n'ubuzi naronse aho hose narashishamwe ibiraka nyuma naronse ubuzi bwo kwicara mu biro kugira gute kumbure singume nzunguru ku mwanya muremure ariko urumva n'ibisabisho byabo kandi nuko bakora bari bafise aho bahera kugira ngo bansanishe ukuntu akora ukuntu yiruka mana uramuhezagira bakamezagira ubu niho babimbwira ati twara kubona n'udusombe we muri ville tukakubona amamesa kuri stati abati uyu wavuga ati ndashi umugabo we mugabo naramwanje shaka kuma nicaye jewe bikunda rikambe ndakora kumbe nabo bambona muri ville niho byabati ujya mu ntara akeneye akazi ujya mu ntara akeneye ikiraka ujya mu ntara akeneye ikiriye niho byava hose hama ikindi kintu gifasha cyane muri petite commerce niyo publicité iyo statut ya Facebook Instagram he hantu y'amasati twiga turashaka amafoto y'abana nibyo ni byiza mugabo warindagara usira kugake wabonetse n'ibyo ni sawa mugabo shako nako kantu kora ari abantu baca bamenya kubikora kumbe n'ibyo urabirangira akacaza bakakurangira isoko kumbe n'ibyo urabishoboye akacaza n'ukuri ndababwire mwana yawe nta kintu na kimwe imana yaremye kitunguka ugikoze mu rutonde neza cyane ubanza kugira urutonde hama ntuzi urajya umutahe nka nadege mwese ndasubira ndeka naragishitse ntuzi urajya umutahe nka nadege hari abantu bungukiye mu ivoka hari abantu bateye imbere mu biyobe hari abantu bateye imbere mu ifu hari abantu bateye imbere mu muceri urumva umwe wese arafise akantu kandi karamuteza imbere umuntu araraba akashobora kwidentifya ati jewe afatiye kumbure kungabira nabona ko afise hanyuma akaraba ati jewe nokora iki kumbure nokora iki nokora kiriya jewe mpora mbona hajya mu magaleri hariho abantu bataba bafise umutahe wo kugira imbutane akasaba ka espace gato bashiramo iyo frigo akashiramo n'ibyo bitumbura niba n'icapati n'amata kandi uwo muntu nibaza ko agurisha kurusha nabo muri gare kurusha nabo ajya abandi wavuze birebire umanika amashesheti hejuru agaportemento gatoyi agira tubaho n'udusumari kwita ko amashesheti cyangwa akacashirako ayo masashe yiwe aca yicarira ngaho waza atadandaza kandi ubudandaza impuzu ashobora gutatagurisha mugabo w'amashesheti mugabo wowe wishashe utegeza kuguma kubagurisha
akaba make mugabo akinjira kuri imana irahezagira umuntu yakoze imana iraraba ivyo uri kuriyumvira ikaguhezagira vyose ubishira mu kwizera ukanabisengera kandi kimwe kirahomba mugabo ikindi kikunguka nivyo kimwe kirahomba ikindi kikunguka kuko mu bintu nagiye ndakora sinzi ko noyita petit commerce hariyo ishirahamwe nari naragize ry'abankatwa b'abana muhira nisangura nari ndabafise kandi bagakora cane mugabo imana yarabahezagiye baronka ubuzi navyo si bibi sindarifuta mugabo ndashaka kurinagura ariko narifashije ndafasha n'abandi neza cane hama hariho n'andi mashirahamwe nagira yo kwigisha utuntu dutandukanye navyo basi ugaha uyundi muntu aravuga ati ujya yaranyigishije iki kintu naramuronse kumugisha naramuronse kwiga nibi rero je bama bambwira ngo imigambi yawe ucivuga nta ngwane mfise kuko wungutse nanjye birandyoheye kandi nanjye ntuzombuza kunguka oya amakaye murahora mubona abadandaza amakaye ingene bangana n'umuyoro nk'uyo ivyo bivuze ko udandaza amakaye n'uvuga ngo neje rero ncangurisha kuri iyi abagenzi ba Jose barayadandaza oya si bose hajya wibaza ngo ni bose si bose hariho n'abadafise umwanya mbe murazi ko nuko udandaza serivisi kiba hari umuntu adafise umwanya wo kuja kwicara ngo ayatoranire ukaca ubimukorera ukamuzanira ugashira hariyo umuntu umugenzi yakoze ikindi kintu kugusumira soke akagenda akagusumira akakuzana gushiranga cyumuha amahera urumva ibintu byo gukora biriho kandi nta mugambi numwe nta muntu umwe akora umugambi wiyiwe uwukoze barawukopya kandi ukabaza bakawukopya mwese agira umugisha wiwe gusa ukira kuba wize urubuga rwawe ukabona ko ataco byonona mu rugo ukabona ko nawe ubwawe ataco bikononera hama twiga kubika kubera nk'ubu hageze amakaye jewe ntabitse urumva ko naba ngo mugabo ya makoperative turimo tugenda ugasaba kubika ushatse kuvuga kuziganya epargne kuziganya ukaziganya bantu b'Imana ndagisubiyemo uziganiza ijana umwaka uhera ufite 30 kandi 30 sibike ibanze rero ushaka kuziganya nk'igihumbi ku munsi ireka urashaka kwikawusha salon de coiffure ugaharura ati aya nandajana muri salon ukabanza ukamwa umushatsi na deje nuko yarize kukare ukanawuma gatoyi tirindira uzokure mugabo yayandi wahushira muri ivyo ukaciyori yanta mu kintu abana baca bibaza ngo yamuye umushatsi yakenye no hariho burya igituma babigize bashaka gucukura nga ukaciyashira mu kindi kintu inyuma y'umwaka cyane imyaka 2 usubira gukubitako byose dushaka byose mugabo wungutse wavuze telefone wavuze ibintu umuntu afise mu nzu imitaye bugiriho aho gafigura gafise mu nzu hariyo ahubwo uciye nyotetse bakunzi bacu ni kuri muravyumva yuko ibi gukora birahari haba ibyo kudandaza ibi biboneka haba ibyo kudandaza amaserivisi birahari umufasoni nawe mwigeme uri muhira udafise igikorwa ukora iyingunganya raba ico kwiyungunganya urabona twirirwa kuri Facebook twirirwa kuri YouTube twirirwa hariho abantu rero birirwa kuri telenovela nawe nyene by'amarezo sosio bya nabyo tuzoba ama episode yose y'amaseri yose ukabuyazi urabona mugabe ivyo bintu ntaco biriko birafasha urugo rwawe ntaco biriko birakungura ntaco vyungura ubwenge bwawe no mu bifatika ntaco bikungura none rero nimuze dukerebuke duhaguruke dukerebuke inzara irababaza n'uwo badashonje afise umushinga nawe kumbura kuruhoya kuri vyose iteka ry'umuntu no gukora hariho mwibutse w'igifaransa uvuga ngo le travail en oblige l'homme sivyo noneho naguciriyemo nadeyo mbega basha ko tuzi ubuzima utamenye ejo canke hirya y'ejo mbega n'umushinga narahari mugabo none azoguma birashobora gushika niyo bahari ashobora gufatwa arashobora kurwara akamugara ntasubire none uzosubira uzoshobora murabe mu mwana wa mwana we wa mujene
onkwe wawe so wawe so wanyu grand frère bazogumaho ega ntibazokwama bariho ugumaho hoho none uzoguma uri umwana usaba ikintu kiriya ntukenera kuza ba autonome nawe ugakura kerebuka haguruka tube duke cyangwa ngo hunguka duke ntacyo tube twaje sico kimwe no kubura kose hamwe n'ivyo byose rero igisabisho ntikije kure yabivuze Jota igisabisho ntikije kure kuko ngo ku musozi w'Imana niho byose bironkera ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe umuntu yubaha umukama akagendera mu nzira ziwe ngo uzotungwa n'ibikorwa by'amaboko yawe uzohigwa uzonezerwa uzotungwa n'ibikorwa by'amaboko yawe kandi uzohigwa uzonezerwa niba wubaha umukama nuko rero twe turagira ama effort menshi ariko tugasaba umukama wewe ngo ahe imbuto mu bivi aba ari wazoduha n'akanyamuneza ko gusarura igihe kigeze azoduha imbuto aduha umukate tuba turajya mu kurindira ko imvura igwe neza kuko ni Imana niyigabe ikirere hanyuma aduhe n'umukate tuba turajya mu kurindira ko byera azoduhe no gusarura bitanu kuri ranezereje kuri no munsi jewe n'ukuri nababwiye sintinya ngo murantwara amaproje mugako ndumva ko ndakunda umuntu ateye imbere n'umuntu atera imbere kandi nitwabura wateye imbere ntari inzoga nyinshi oyaha jewe uzonyicarika ahantu mubwire ati warakoze oya jewe nyene kuri iyo koci ngiriye n'ubunyere reka ndaguhe rero nivyo imana ukuri kose dushima Imana reka none siyo yabiduhaye yabiduhaye nuko yoyaga nawe mugenzi Vraiment reka ikiyago cose nicogenda gutya nicogenda uku murabona aha twatanguye urudandazwa rutangura uku aranzimanye nagenda kwibutse na deje umugenzi umuzimanye mu vy'udandaza ayo mahera ufata ko wagiguze mu butike ushuyasubiza utegerezwa uvuga ati aha nakiguze mu butike kw'iterambere tugiye kugira urayasubizanye kuko hageze guharura inyungu none uzoshivuga ngo iyo fanta yagiye jewe nakubwiye ko nadandaza ibitumbura n'amafanta ahantu ku kazi nakora narabonye ko tuza turatuma umuntu jewe nshanza ndabitwara ku kazi barabizi banyita ngo mama bitumbura murakomeye muri setike ntacyo byantwara kandi naje ndakiguze nateza gushiramo ayico gitumbura ni turasa donc ndashizemo turasa ifana nateza gushiramo kugira ngo ibiharuro bigume bihura ntuhave inkomba rero nahise agakarine nandikamo n'izina ryanje wasanga ari bimwe ari uwo nsororeye ndaravuga nti wenda guhaye nzoyasubiza rwa rutonde wavuga n'ubwo nyene ibintu by'urudadazwa Imana kugerageza tuzotumira n'abandi petete batubwire ku bindi bagenda barakora abantu usanga bafite udupetite indisi dushira hamwe dutoye tw'amahinguriro tuzotumira abandi batuyagire batubwire ku buryo bw'uko abakunzi ba Asia Vibes mugira deside mugira ivyiyumviro by'ico mwokora kugira ngo dutere imbere twiteze imbere ejo habe heza beranda ku mutima no ku mufuko neza cyane kugira ngo dushobore gutera imbere umubiri nk'uko turiko turatera imbere ku mutima neza cyane uretse ko hari umuntu nigeze kumva yari n'umugenzi washaka kuva akiri umukobwa kuko yari umugenzi waje tutaragira ubugeni twese nyene yambwira ukuntu amahera yararonka yagura amakinga agaha taxibe jewe nzi umuntu yari afise amakinga 15 mw'ibarabara aho twavugana uyo c'était la toute première fois de nous ico gihe aho twavugana yari afise amakinga ane bataradara kandi rimwe ryagurira uwo yaguze rya mbere rya kabiri rigura mu nyungu rya gatatu rigura mu nyungu nuko
hari abantu bakora utuntu donc ushobora kugura imoto ufise amahera yo kugura imoto nayigura ufise yo kugura ikinga nawe nyene narigura hanyuma ibintu bitera imbere. hari undi yambwiye akantu yakora amashurwe murabona mu mabanki na hehe ko bakunda kuba bafise amashurwe yabashije amashurwe akayarangura akayakura akabashira kandi yarunguka ibi vya dekoro byose igihe bitanu wagize hari abantu bitunze kizire kunebwa imana bari kunebwa kunebwa burya ni icaha yego neza ko ari igicumuro kunebwa l'oisiveté et la racine donc ko ari isoko ubunebwe ko ari isoko ry'ibicumuro yego kubera unebwuje wiyumvira kwiba ukagira amajaruzi y'abaronse ugaca yumvira no kwica barica ubunebwe ni bubi cyane rwose ukabesha uronka umwanya usakuza nivyo bidukarira twebwe jewe abandi barabizi tuganira iki business jewe nabambwira abantu n'amagupu yanje usanga da bintu by'inkuru ngo bagonganye n'ibihibiri ni ibintu bijanye n'ikintu oya muracishamo umugabo kakandi ngo nta muntu yompa modele z'amaribaye modeli zikanje iyo ni business kuko uwazizanye abashona canke adandaza ibitenge iyo ni business akura agacishamo ukabaza umuti w'umwana ukabaza iki yego ivyo ntibishobora kubura mugabo hakuru naco kintu c'urusaku nta mwanya w'urusaku uhari hari ibintu byinshi byo kuganira ibintu byinshi byo gutezanya imbere mu mutwe umuntu agakura mu mutwe akagura abanadeje ngiye ndamujuje iyo wumva nagenda ndiyumvira iyo wumva ntituri mu kwa mbere none yendiyera December denzo ndakubwiye ntituri mu kwa mbere oya nzokubaza mu kwa gatandatu evaluation ya miparcours reka nje ngira ko nshimire amashirahamwe paeje ishirahamwe Rise for Africa n'amashami yagiye aramfasha jewe akanyigisha icyo bita plan d'affaires akanyigisha gutegura umugambi kwiyumvira ingene aho uhera naho uhereza icyo ushaka mu buzima shimire Kiyo Fashion kubera twaragira ama exposition y'ibintu tuba twakoze reka shimire Banque des Femmes naho itaramo mutahe mugabo nagize akantu umugore yuguruza konte kuri zero ndabasaba kubusa tugende kuguruza konte none ni nta na kimwe by def n'ukuri hakora y'abagenzi kandi barafashe neza banyakira umunsi njya kugira konte kare yakorera Igitega ubu ni Bujumbura bisite muzompeme bije ntibarampa mugabo nayo nyene irafasha abajene nshimire twe tu microfinance twose tuhari tuko turafasha abantu gutera imbere turafasha abantu kwiyungunganya nukuri mukora neza imana ibahezagire ibakomeze cyane kugira ngo iterambere mu mufuko no mu mutima iterambere rihera mu mutima ariko rigaseseka mu mubiri no mu biboneka yego cyane umuhezagiro w'Imana ukaza mu mitima yacu ukatwugurura ubwenge ukatwugurura amaso kugira ngo dukanuye tubone iki tubone y'amaopportunity abakunzi bako baraturaba n'abandi bafise amatemonyage turakeneye amatemonyage menshi kuri Asia Vibe ego ukuntu mwatanguye entreprise nimba ari abafise n'abantu rega amaze bose yakomeye bose amashirahamwe akomeye muze dutere intege abandi tubabwiye ko bishoboka n'abari mu hanze rega barafise utuntu bakora barafise utuntu bakora tubinjiriza barashobora kutubwira kugira ngo n'abari hanze bandi yicaye atarabona ingene yo kuyungunganya abone icyo ashobora gukora yego cyane tuganira ibintu bikomeye cyane ni ukuri je n'umumero twogeza aha ibyo tuvuze biravaze no kuri biramaze bakunzi ba Asia Vibes TV ibyo tubaganiriye muravyumvise icyo tubasaba ni kimwe ni ukubandanya mudukurikira muri benshi iki kiganiro niba cakunyuze ugisangize abagenzi bawe ugisangize inshuti ugishyire hahandi kuri statut ni ikibanza kiri gratuit inshuti zawe n'abagenzi bagikurikire kwibarukomande
hanyuma mugabo uklike kuri subscribe hanyuma uvyonde nahajya kuri j'aime canke like hanyuma uvyondere kuri kaga cloche de notification kajya gakengera ubona hajya hasi kugira ngo igihe cyose tuzogira ikiganiro uzoba uwa mbere akironka akibona. Tubandanye rero dutera imbere mu mukama kuko ngo isi n'ibiri kuri yo byose ni iby'umukama neza cyane byose ni byacu natwe turaba Kristo nawe no w'Imana. Yego cyane. Umunsi mwiza murakoze.